murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri harya toyo yakirijira ntaherere bazogira ya vrema reka kumubishira mani reka kumubishira vrema none toyoyo igihe mugira inama yo gutanga imitahe yari yasohoye abaseruko bijya bavyita guma amaso hajyateze gutanga imitahe yezi abazeruko bazosigara bari imizi bayo we ntura uzobibona urazi rero uzongere ko test de grossesse sa uzongere ko test de grossesse jewe Marie subira kwipimisha inda plus jamais tu plus jamais vyahavuye bigenda gute shit ndagusavye shaho ukindura abe doktori kandi yagiye umwanya ubaye muri nivre masi reka turindiye wumva nuja kumuraba kandi yatubwiye yaroye none kuja gutora amarezi bifata umwanya ungana gute kaminuza cyari kumutwara umwanya wose oya fema sheri oya vraiment aba patience igushira gusanga yasanze resultat zitaraboneka hanyuma agaca arindiye oya ati nawe none ivyo arondera bitaraboneka yari kuza basi kutubwira sheri tekana araza gusanga yaciye aja mu bindi aja mu bindi agaca mu bindi azi neza yuko yadusize ngaha mubiri we oya vraiment ntiyo bari kikanunze sheri reka kugira ubwoba na kimwe mukanyazo bashitse indira gato aje namaze kubona ivyo ari byo bebe vraiment nubibona gute karatazana n'amarizo bita reka shareka aho usanga abantoye ikigwara c'ubugefera aca aratinya kuza kubigira c'est pas possible mariza wanje niko utarumeze gutyo vraiment ubaye iki kumvira uko uravuga vraiment emwe nawe uraraba ko atari vyo nyene ariko ndagowe mana yanje aho usanga afite kanseri ya iterisi we sheri ndakwingize ntusubire kuvuga ibyo ariko nta soni vraiment Acha sorry nabatebeje kwe ego do mugabo ngiye ibire zitarazizanye quand même ego urakoze ego vraiment OK bon nibaza ko mfise amaresultat yose quand même ibipimo byose wakoresheje nibaza ko resultat zaje ziraha ngetra tant que je vérifie ngenda erega muganga OK ngi gato OK byose birakwiye voilà ça va ego muga erega tubwiye naho yo bari nkurumbi turakuneye kuyumva nta kibazo n'ubundi twamaze kubona ibyo ari byo nashaka tubwire ariko mari we kwishura uteza ko baratirisha vrema aha wabonye amarezi yitavise imbere yanjye vrema no none ko byanka kubitubwira sigaho tugomba buratwisha utabibona rero oya ushaka ubwire je namaze kwiyakira oya nta kibazo ndababwire kandi ababwire daye ikibazo mariza afise ikiyaga ni kimwe gusa iki yo ibikiga muganga sheri sine nabikubwiye gasheri tekereza wumvirize muganga numva nimwe mutihe kwiza muganga ufise ikibazo cyo kuba biri barakuvoma amaraso bagutera n'ibishinge ku busa c'est pas vrai ngukuri kubusa ya docteur ngo niba yapimye bayapimye neza cyane gose ariko rero nta ngwara nimwe mariza afise ibyo nta ngwara nimwe afise nta namba na ecography nta ngwara nimwe yerekanye ibi ni biki kumva baracana tubwire none tubwire n'ukuri cisi ndavyumva nubyumva nyine je ndavyumva kameme kandi ndavyumva cyane ahubwo felicitation bagenzi mariza uribungenzi yo mana we yo Chama de oya muganga
upfutse jewe oya warabyina bizo turaboneza ku izina ryanje ari Mari turaboneza mu bwa wanditse Mari ndabasabye basi musubiremo mupima mugabo none maze tumiyosubiramo ibiki iriga babibonye oya docteur chérie tugiye turonka bebe wacu vraiment oh Dieu soit loué. Oui, oui. Entrez, s'il vous plaît. urakoze Oui. Yari wewe yajumbati. urakoze bwana Toyo yari jewe. Karibu. Ndatomboye ko sanze ari huri. Ko narinje ntabanje no kukubazaga basi. Yari ngaho ku ntebe nta. Murakoze. Jewe bugiye nshitse mu biro ni gake nsohoka voma. None ni sawa. Ego biraza pole pole. Ya kino gihe nyene nawe urabibona. Oya nivyo nyene ni bukebuke mugenzo na mama. Ariko ko mugira mudufashe. Ngira tugiye kuronka gahengwe. Uri kuvuga bimwe by'amadeni. Bashe. Nivyo ndiko kwere. Ubacane muraronka. None ntiwumva ko umbwiye inkuru nziza. Ahubwo ndatomboye ko sanze utaraheza no kubikora basha. Uratomboye canke urababaye. Ewe nagira washaka ko vyihuta. Ego turashaka cyane ko byihuta buryo. Asa mugabo uriya nari ndakuzaniye n'ubutumwa. Ubutumwa? Ubutumwa nyabakigabasha. Ni wisomere murayo mugikorereko ko tugira Imana akaba ari wowe ufise ijambo rya nyuma ngaha. Tora. Viste? Ibi ni biki? Sinahuye. None gashefu abo bantu bari kuri iyo liste aho ntubabona. Ubona ko ari bene wanyu. Bene wacu mu biki? None iyi liste rero winzaniye ngo ndayikoze iki? Mu gutanga amadeni. Urabona ko ari bo baronka. Ngira urabona ko ari abarengero gusa. Ego kwe. Hama rero aba ngo baronka bonyene kubera habaye. None gashefu Toyoyo ari wowe utwara ngaha ukuba ugahaba seruko abarengero batararonka bose. Ninde yakubwiye ko dutanga amadeni turajije wewe uri kuravuga? Vuga bukiye bukishe vuga bukiye buze cyane cyangwa uri kurani nyine oya nyakubaho erega waya amadeni abarengero gusa nawe ukabutwara izine irusangi twoba duheze iki kuhigarurira we ntabyo wa muhungu aho jewe ntituri kumwe emwe ntituri kumwe kabisa benda kubaza iyo izine ntubizi neza kari abarengero n'abaseruko none duhaye ayo madeni yumva ko twose twigarurira n'ikiyaga hama mucigarurira kubera rimwe mu biri usanga imwenyene abandi nabo mwe mushaka muzoce mubashira. None Gatoyoyo aho ubwo ni wowe uri kuravugira abaseruko kwera uribagiye ibyo badukoreye. Umviriza wa muhungu jewe nta numwe mvugira je nkoresha amategeko gusa atakindi na kimwe ndaavye kandi nta uri hejuru yayo ivyo urabizi twese turangaye. Asa wewe emwe abaseruko barakuguze byaraheze ngurasiko ahubwo ibi birakunaniye gukora ari wo uzegeze hano arakano gusufyonda arakano vyonda jewe nta muntu numwe yanguze wa muhungu mugaba hasi ndahari kugira ntunganiriza abarengero gusa uvyumva ivyo rero usavye jewe birananiye bro. Aya umuseruko ari muri ico kibanza icyo nyine urimo wewe wibaza ko hari umurengero yari kuburonkana de. Umviriza rero ndakubwire neza ndabona ko menga ntiwa ntahuye jewe amakosa nakoze muri kahise yaranyigishije urabyumva yaranyigishije ko iki kibanza mfise ari ico gukorera bose atanumwe avuyemo. Reka ivyo ntibibaho. Ati ntibibaho wobanza kuraba ko abawe barose mugabo zemenda bikuvarira man ivyo kuraba nkunzi nibyo byatwishe urabyumva ndabigusubiriyemo ivyo bintu byaratwishe regera izi njyane twamamwe wibaza wewe ko ziva kuki ivyo rero sinkeneye no kubijamwo kuko je sindi jera wa izine y'abarengero gusa. Mbega mama nyene watapira ku ntwaye icyo nta ntwaye ariko ndasamaye oya ndazihejeje n'ubundi erega ntibyari nyinshi none ninde muri ko muracata ko mbona waheze muri phone ni mama Leila ambwiye ngo ndabakanagira ndungikira none akubwira ngo kira ataranakirungika ewe man cyenda mukumbura disi yo ego kuri kwima nibiki ibyo bintu akundiki amenga biraganda
birababaje rwose nyine niki kanye wabonye nibiki none ingene hanagura mpendara wa mwana w'ejo wundi agira ngo kanyenyeri nawe wabonye invitation yo karira kagire mariage aha ndazi nanje hava yindungikira emwe abandi baratombora n'ukuri rero ngira nta n'imyaka 25 yari oya reka vraiment ni muto cyane nibaza ko yari afise nka 21 22 rega ni hagiheza university abandi bavyeyi baraheriwe tangwa ko arabona ubukwe bw'abana babo rega mama kugira mariage si itegeko ivyo bintu wa muri kuravuga cyese ndanakumva ndanagutahura oya kanyenyeri mwananje kujya kuba kukagira umuryango wawe n'umugisha udasanzwe eka ndakwisabye ntabara none ugira ngo umugisha n'uwo wonyene nukuri atari wo uba nzira y'ibindi oya nukuri ibindi byose vyuhira mva mama byo nivyo wawe shaweho nawo kwishingura bitse none gakanye byukuri urubuzwa niki gucagura umubakana erega uri kurakuramuko muravyaheje uko nibereye akabebe ka mama wanje oya kandi ahantu wibaze ngo ndiko ndafyina ariko narija wahirya y'ejo akutange kugira mbere kandi rero urabigize vyase hayo mama ndakubaza harimo ivyo gutangurana none we uziki aho ugira umbwire ko atabaza kukurondera gakanye ngo mbuziki jewe ntabyo ndashaka nakubwiye ko atari amahigano rero nagenda na mutoyi washatse akurikire je byo ntibindabana nico bimbwiye naho ukira hagakanye mbega seka cyangwa wibaza ko ntarikeneye mama nawe twumvikanisha jewe sinzobwira mariage ngo ni kubera mbonye abandi bariko barayigira nakubwiye ihiganwa mana yanje nyamba barakuroza si gusa eka nabandoze handuka mu byo jira imbere canke mu mutwe wanje nta mariage irimwe eka vraiment barakuroze eka Niyo mugore yagiye ko atitaba telefone. Allo? Bazana hamagara. Allo. Allo. Urazona hamagara. Besupi. Telefone uzi ko ari ngendana. Nabarayemo. None muko nari mu bwiherero no hava ndayijana nayo. Namahoro ko numva nkarira. Namahoro mugabo shabuzo nuko nakuronde ntakubura. Abana ntibarataha. Aya masaha ntiharagira. Ntambo uyu munsi kuri komisariya batakubonye. Ahantu utabona amasaha. Nashaje nabura umenga amasaha yageze. Afite sindi ku kazi ubundi muhira. None hari wari ukeneye kuvugisha. Ndondera wonyene. Umbere. Ahantu kwamagara ikintu gikomeye cyane. Marira numva ngera hari ubuci gishasha. Yasha. Kirubutse nyene kandi nibaza kutaza kugaya. Umva rero. Aha rero nshaka gusaba ingurane muri banki. Yego. Ideni nyene. Banze ke kunshyira mu meze kuvuga. Nayo kuhigima. Muri ibi bihe udasabye ideni ubona wubaho gute? None ko mbona biriko biratugora atadeni dufishe. Ni wari saba wumva bizosha bigenda gute? None baza ko sabide n'icyo gusorora rero. Uratanguye we? Shaka ndabico nkura cyosahiriza umushahara. Ubona ko ibintu bigoye. None ico kintu ushaka gukora ni iki ko mbona ivyo bigoye ganye. Biragoye mugabo umuntu arapfa gutarataza. Nashaka gura ubwato bwo kuroba. Yego ushaka ubwato bwo kuroba. Mukama wanje. None wowe usigaye utsi kuroba. Mfiriye. Nzokoresha ababizi. Naniyo ni ngorane. Fakumenya ko ideni bamaze kuri nyemera rero. Nashaka wihute uzoze gusinya. None mbiga kutari wabimbye ngo tubije inama. Wumva bo bamagara gusinya tabyo nari. Nari ndabikubwiye. Ikintu cyaka nigize. Wewe nta kinda gusavye atari kuza gusinya. Nta kindi sinyatire gusa. Wibaza ko gupfa gusinya ntabona neza ko harakarusho kazoboneka mu muryango. Mbere koreka kuboneka gute? None ubwo bwato ubaza ko butazokwinjiza. Ni noti zigomba ziboneke. Ni noti zigomba zinjira. No sanga rayo bomba bukobwa mwerwa murakwegana na. Utigike wa mugo. Nemwe. Wenda kugize ngomba nkore. Ugatawa kumuriza abakobwa. Aho rero, ungaza ko ntabizi.
mbega yuhembwa yo yaja hehe atayo mbona uzana utiki uti nayobona urashaka kuvuga ko ari utoza ugo rugo ego kabisa nawe urabizi ndakwigirisha kuyaruge kambanja sarara kazi musara ntakurungikira kandi rero iyo myidogo imaze iminsi niyo nshaka gukuraho ndakunkira itike none uzosuza ejo ndakunkira itike uzosuza ejo mushingana sinshobora gusinya ibintu ntumva neza urabanza uze tubije inama nore ibindi bintu by'inama ni biki umviriza neza ukaramugutaje ntagikindi na kimwe uzoshaka kumbaza jewe none ndakubwiye ko tujya inama ndakosheje ndagusubiriremo ukaramuka udasinye uzoce wibako ntibeko sha kwa brigadier Toto ntivyoroshe ni mu bice bizokurikira ubu naho ni wa mwatosomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mufatiye ku makinga ya Rudagara kugira itangwa ry'amadeni ku mashirahamwe y'abarovyi ribe mu muco abarongoye izine bo vyifatamwo gute intererano z'uno musi tuzihere kuri Desire Nzambimana ava mu ntara ya Karuzi muri komine Nyabikere ku mutumba wa Rwandagaro ariko no musi akaba twumviriza mu gisagara ca Bujumbura akaba ari umunyeshuri kuri NS Campus mu Kigobe yagize ati mfatiye ku makenga ya Rudagara abarongoye izine botanga ingurane bakaziha abazikeneye bose ataka mwana wa mama kagiyemwo ati gutyo niho hatowe imyidogo y'abaseruko canke abarengero Uni munywanyi yatwandikiye ni Fidelite w'Inyarusange aho yagize ati dufatiye ku makinga ya Rudagara abarongoye izine bogiriranira urwandiko n'abanyamitahe bagatanga ingurane zingana kuri bose atawusumbije uwundi bakanashiraho amategeko ntarengwa ku banyamitahe atahuvuga ngo nakibi nibi bakagira ku rugero rumwe niho atanzigo canke amakenga yubaho Uni munywanyi yatwandikiye nuwo muri commune Gihogazi ku mutumba wa Bihembe akaba yitwa Jean-Marie yagize ati kugira itangwa ry'amadeni ribe mu muco ati nuko barongoye izine bukumvisha yuko umugambi uje utazira ubwoko atahubwo zira abari mwishira hamwe bose Unaho reka tusome intererano mwacishe ku muhora wa WhatsApp turabona Shadrake niyo nkuru aba mu ntara ya Karuzi muri commune Bugenyuzi yagize ati dufatiye ku makenga ya Rudagara abajejwe izine boshinga komite ihurikiyemwo abo mu mice yose abasiruko n'abarengero bo kwiga ivyo gutanga amadeni ku mashira hamwe y'abarovyi maze ikabamwo abantu bimvuga kuri bashobora gutanga ingurane ataco baravye ngo nuwacu canke ngo ni mwene mama bakaraba ababikwiye kandi mu mice yose Laurence Biyumva ava mu ntara ya Makamba neza n'Inyanzarake yagize ati fatiye ku makenga ya Rudagara nuko boshinga umugwi uhurikiyemwo bose mu gutanga ingurane kugira izine ntigwe mwisanganya n'uruhombo rukomeye ati kuko makenga ya Rudagara rumvikana umugambi w'abarongoye izine ni mwiza ntibashiremwo bose ngo kugira abazokoroherwe kwishuza amadeni atawuvuga ko abi wabo barenganijwe Intererano z'uno musi tuzangirize ko no munywana atashoboye kwivuga izina aho yagize ati fatiye ku makenga ya Rudagara kugira itangwa ry'amadeni ribe mu muco abarongeye izine bo kwakira yabimigambi irashe kandi tomoye yizwe ko neza akaba ari bubaha ingurane ati kuko bapfuye gutanga batihweje neza boshobora guhimita batifuza ko izine itera imbere ati kuko si bose bifuza ko ishirahamwe nditera imbere ati hama harimwo ababa bafise intumbero yo gucanishamwo ngo basambura umugwi ati kandi ivyo vyokorwa hataravye nkunzi canke ka mwana wa mama reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha unaho niho mwatosomera akabazo gice mweje gukurikirana akabazo nakagakurikira mwumvirije ikiyago ca Toyoyo na mugenzi we iyo nyifato ya Cumbati muyivuze kwiki ndasubiramwo mwumvirije ikiyago ca Toyoyo na mugenzi we iyo nyifato ya Cumbati muyivuze kwiki akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza ni mutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp nutwandikiye kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook imbere kurangiza reka twibukanye ko cagisha 821 muri rwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri murakoze naho butaha cari igikino murikira ukuri
Murikira ukuri ni iminsi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.